Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. Rero mwe mutumuretse ntaza gukura gusa imbuto nshasha shetani ariko arashiramo kuva umunsi tufashe urugendo rwacu muri Kristo, ariko aza no gutangura gukuramo ibitari vya Kristo byaje n'imbere ko tuza muri Kristo. Ukaba rero ivyo bintu kenshi byabaye mu byaciye biba ibikomere, ibidutsikamira, ibintu bice bitugira nyene babi, ugasanga bishobora kuba vyatewe na wowe nyene kubera uwuguruye umutima wawe hinjiremwo imbuto zose muhuye ku nzira. Urumva ugasanga ni wowe nyene utacunze umutima wawe, ngo yavuga ngo ducunge imitima yacu, ari ugasanga umutima wawe warawugururiye, ukaja mu bintu byinshi, ugasanga ugendana n'abantu atari, ugasanga uriko ugendera mu buhumbu, uriko ugendera nyene ugasanga wowe nyene winjije hariho umutima warawuretse ube isi une hajamwo imbuto zose muhuye mu nzira. Umwasi nawe basha nta kimuryohera atari ukuguma yiterera gusa imbuto, kubera ashaka nyene kwiba ubwo buzima bwawe, kubera ashaka kwiba umunezero wawe, ashaka kugira akununuze ngo agutikize akwice. Urumva mugabo rero mwemu aza kugira azane bwa buzima busagutse. No kuvuga iki? Si ukuvuga gusa ngo ubu rero byo caca bifuta gusa agaca avuga ngo byose ngo biraheze birarangiye ngo reka dutangure gushasha. Oya, haraba rero umwanya yuko umwemereye agufatira umwanya mukaba ahantu nukuri muba mukuri. Hariyo byinshi azokwereka ati muzomenya ukuri kubabohore, azokwereka ati ibi bintu warabiretse byinjiye kandi gutya, kandi byaje gutya. Ujya muntu waretse yinjire mu buzima bwawe, canke bijya bintu wagiyemo washatse kwinjiramo, canke bijya wagiye gukoramo, mwema afise ukunge nazo kuvugisha mu buryo akuvugisha mu buryo bwa très personnel. Mwemu nk'umugenzi ni umuntu tugira ubusabane, Imana itwishura mu kugira imigenderanire, relation iri très personnel, ifatiye kuri wowe nyene, kuko ibyo waciyemwo ntibisa n'ivyo je naciye, ibyo nuguriye imiryango ntibisa n'ivyo wuguriye imiryango. Donc ugaca usanga rero kenshi araza akorera ntagira ngo ivyo nakoreze kuri Nadeje ngo ivyo nkora kuri wowe uko nyene. Umuntu wese nico gituma ashaka umugenderanire ufatiye kuri wowe nyene, ashaka ko wowe nyene ugenda ukamwibariza, ukamutega wowe nyene, ukavuga uti tuvugane mpemu, nshaka kuba nshaka no kuri kandi uvyizere. Hajya sukuja gusa bavuga ngo ndakubwire gusa, mugabo izere ko kumva, izere ko guhera umwanya umuhamagaye uzoza wumva no mu mutima ube mwijambo nyene hamwe, umenya uti okay, none mpemu ko akuyagisha Yesu Kristo yavuze ngo azoza ashimagiza jewe. Urumva azokuyagisha, akwereka no mu kugira kubwire ko utari mukuri, azokwereka ukuri, azokwereka Yesu Kristo, azokwereka ijambo ry'Imana. Urumva no mu kwiyumvira ugasanga usigaye uriko uriyumvira bitari ibintu vyoroshe nyene, ivyo ubona nuko nyene, kuko ibi tubona, ibi bigaragara sivyo bihera, siho bihera, bijye bitaboneka nivyo mu bisanzwe biza bituma hagaragara ivyo tubona. Urumva niho hava ibyo tubona. Urumva mwe muri kujana ahantu kure, kujana we wemeye no kwizera, kandi ukwizera no kwitega. Turitega yuko koko aza kukwishura, aza kuza kugufasha, aza kuza n'ukuri muyage mugira ubwo busabane n'Imana muri wewe. Amen. Hama rero hariyo n'ibindi bibari urumva ibindi biba vyinjiye kubera abantu impande, icumuntu yakubwiye, icundi kubera nawe yuguriye imiryango. Urumva iyo bavuze ngo unblessé bless, ukomeretsa arakomeretsa, no kuvuga yuko hariyo n'ivyo wowe utazawuguriye umuryango
wowe nyene winjiyemo mugo ugasanga kubera nk'umuvyeyi wawe yakomeretse wowe kuvura uwo mwana kubera nawe igikomere ciwe uzosanga gishoboye kukuzamo nk'umwana utaranamenya n'ubwenge kubera nawe usanga n'ibyo akora biva muri ico gikomere mugabo ivyo vyose ivyakuvuyeko n'ibitakuvuyeko cyangwa ukagendera n'abantu n'abakomeretse bafise ukungene sinzi ugasanga na wowe ico gikomere kije kigukomeretsa ivyo vyose ntaco ntibirabira kandi mpwemu aza kukwereka ati ntukaze uza kwagiriza ushaka kuba muri ngo ni kubera mama wanje ni kubera papa wanje ni kubera uwo tuvukana ni kubera umugenzi wanje oya mpwemu ashaka kumenya wewe nyene gufata responsabilité ya gufata wewe nyene kwiraba. Amen. Azaraba wewe kujya aza kwitaho wewe nyene ntashaka ko nawe uza ushaka kwibona nk'umuntu ushaka kuza guta ishavu cyangwa uvuga ngo ni kubera ujya wundi oya reka turabe wewe ukungene reka ndaguhingure wewe reka kandi ujya muntu rero mpwemu aza kukwereka ko wo mugirira ikigongo anagutuma ubona yuko n'ivyo yabigize mu kutamenya canke niyo yoba yarabimenye nukuvuga ko aho atarahishurirwa urukundo rw'Imana ukuri kw'Imana urumva ukutamenya gutuma nyene abantu bakora ibidagukoreka niyo Imana yavuze ati ukutamenya kwanyu inko kubishe urumva kubera kutamenya urica nyene umva wowe ubwawe urapfa kandi n'ivyo ukora n'ibipfuye urumva donc Imana rero mpwemu rero aza gukora mu buryo butandukanye kandi atarabiya aho vyavuye ivyo vyose mugabo kubera avuga ati ndaje kandi nzanywe nawe wenyene wewe ni jewe na wewe ubu tugire dukorane ubungire uwo mutima wawe tugire tuwuhingure aho hinjiyemo ibikomere aho hinjiyemo ibihushanye n'Imana n'ivy'Imana vyose tuze tuvyiteho. Haleluya haleluya. Muri uko kuvyitaho rero haba kurandura ibitari Imana akaza gushinga ivy'Imana muri twebwe. Haleluya. Aza gukuramo ivyo ego niya wakora neza ariko icagutuma ukora ico ukora ni giki akujana ahantu kure umwana w'umuntu kenshi tudashika niyo twohashika twumva niyo twobisobanukirwa ntitubone ukungene tubivamo ntituzi aho duca kugira uko tubikora kugira tubihindure ariko wewe bushobozi bw'Imana haleluya arabidushoboza arazi ingene abikora tumwemereye tumuhaye ikibanza tukamuha ati suzuma vyose mpwemu nukuri raba vyose umutima wanje nga kandi nukuri ndemeye yuko dukorana ari biza byo gushikura nukuri umfashe ndakwemerere nukuri ngume hamwe ushikure nukuri kuko hari igihe rero kubera hari ibihe ibintu bishobora kubabaza dushaka gutaragurika cyane tugaca tukaza rimwe tukagenda kandi tukavuga ati oya apana ahantu hakore mpwema ashaka gukora muri vyose hariyo n'igihe kubera kubabara nyene uca wumva ibi bintu ntavyo nshoboye ibi bintu ntavyo no kwitega ahubwo reka mpunge mugabo ivyo tuba twihenze cyane kuko ni nkuko wowe uvuze uti hako nogira ubuzima à la fin mu mperezo no pfuma mpfa urumva ko ari ukwiheba nukwemera urupfu aho ubuzima bwawe buri imbere yawe urumva rero je nibaza yuko dusobanukiwe yuko mpwemu yera aza kwitaho umutima wawe akawoza akawukuramo akawukiza ibikomere akawoza ibicafu byose byagiyemo nukuri akaza atuha umutima wa Kristo muri twebwe nasubiye kuvuga kandi sukuvuga ko udasubira gucumura ko umwanya uzatwambaye umubiri w'umuntu tuzosanga twisanze mu bicumuro kubera wa mwasi agumaze gushiramwo za mbuto mugabo nasubiyemo imbuto zibi kubera ubu tugendana na mpwemu
turatahura ati harinjira urubuto rubi ubu unye kandi urwo rubuto ntirukitugirira neza, dusigaye twumva rudukoroga, dusigaye twumva tutarugukunda, tutarugishaka, kuko harabamwo n'igitinyiro c'Imana gica cinjira tukaba muri twebwe, tugasanga ico kintu kitari ic'Imana cyo kuvuga ko tuyitinya, ariko dusigaye twanka igitari ic'Imana cose. Urumva ugaca usanga rero ucisubira mpwemu, hariya iciyumviro kiriko kiranzugurukamo, mfasha mpwemu nigifata imizi, mfasha ukinkuriramo, mfasha. Urumva ugaca usanga mpwemu nuko ko kumutabaza, nuko na wowe nyene usigaye uzi ukuri, biragufasha. Ubu rero ja mwijambo mpwemu ntaza yavanta ibintu bishashe, ntaza akubwira ibintu bishashe bitigeze, azokubwira, azoshimagiza Yesu Kristo. Donc azokubwira ivy'ijambo ry'Imana rivuga kuri iyo situation, azokubwira ijambo ry'Imana iza uko yabivuze mu ijambo ryati muri ibi bintu. Iryo shavu ntiribereye, ahubwo mubabarire kuko nawe urababarirwa iyo wakoze ikosa. Uyo muntu ariko akorera mu kutamenya, canke uko kuntu uciye wifata gutyo onye, ugasanga ariko arakubwira ati uko wihebuye ngo kubera iyo ngwara, canke uko wihebuye kubera biguye mu mazi business yawe, ati ijambo ry'Imana riravuga ati ukaba uri mu vy'Imana, noneho ijambo ry'Imana rize rikubwira ati niwihebure, mfise imigambi myiza, nyizere, mfise Imana iramfitiye inyishu. Noneho uranisanga uvuga uti Imana, nkaba ntari mu vy'iwawe binkure, muga nkaba ari mu vy'iwawe, ntegerezwa gushindiriya, ntegerezwa kubandanya, gukomeza, kwihangana, kwihangana, since ntaruka kubera ikije, kubera umuyaga uje, ariko mpwemu aca nagufasha no gusobanukirwa no kuba mu bugombe bw'Imana koko, mu mutima w'Imana koko, hamwe Imana ikunezerererwa, hamwe Imana ikwishimira, hamwe Imana ivuga ati umwana wanje nkunda, kujya yabwize ati Yesu Kristo ati uyu ni umwana wanje, nkunda cane. Natwe ishaka kutwita gutya, kutunezererwa gutyo. Rero tureke mpwemu yera, mutima w'Imana, mutima mweranda w'Imana aze yeze imitima yacu, ayigira imitima inezereza Imana yacu, imitima isa na Kristo. Haleluya, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turavyizeye kandi turabisenze ahantu no gusenga, kandi Imana itwumvise, itwumva, irabidushoboza. Nukuri twizere kandi twitege. Haleluya, Imana ibangirire neza, tuzosubira vuba cane.